Nasubiye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye muri aya masaha mu makuru agezweho kuri imbonesha kure hejuru TV mudahwema gukurikira. N'amakuru rero twabateguriye mugiye kumviriza vyinshi biriko biraba mu ndongozi zikomeye cane mu bategetsi harimwo inyinyurana rikomeye cane turaza kubigaruka ko ntuze gucikwa. Reka tubaramutse kandi tubahe ikaze mwe mudukurikiye muri mu Burundi mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure ntimuze gucikwa turabahaye kaze abari mu bice bitandukanye mwese banza ufyonde kuri share canke partage kugira ngo iyi nkuru inashike kuri bagenzi bawe badacikwa niba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Wa mushikiranganje yahora avuga Burundi bukajugumira yoba yaragiye hehe? Avuze ko inzu zibomorwa ku mabarabara yose y'igihugu zaciye zibomorwa. Avuze ko atakinga ipikipiki canke tukutuka akeneye gusubira kubona mu gisagara ca Bujumbura byagenze gutyo nyene. Imiryango yararize ariko nta casubiwemo. Akiri umushikiranganje w'intwara yo hagati yari umuti w'ibibazo vyose yari yubashwe kurusha umukuru w'igihugu. Bamwe bari batangiye kuvuga ko ari we akwiriye gutwara igihugu c'u Burundi bivanye n'ingingo yahora afata. Amezi abaye menshi Lieutenant General Jacques Ndirakobuca hari umushikiranganje wa mbere Abarundi ntibakimwumva benshi barabazanye nimba koko ari we mukuru wa leta nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Bamwe mu bashikiranganje bariko bagwanira kumusubirira President Ndayishimiye aracamutsunze muri kino gihe hatanguye no kunugwana gutumvikana mu butegetsi. 2025 irashobora kuterera wamamaye ku izina rya Ndakugarika uwo nta wundi ni Jacques Ndirakobuca. Ibwirizwa shingiro rya 2018 ryafuse ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu rishiraho icegera kimwe kitagira ububasha na bukebe n'umushikiranganje wa mbere afise ububasha busumba ubwahorana ivyegera bibiri. Intumbero ya Nkurunziza kwara gukuraho ububasha bwahabwa icegera ca mbere badasanga ubwoko arico cari kijejwe n'ibibazo by'umutekano politike n'imigendere y'u Burundi n'amakungu. Nkurunziza we yari yibwiye ko mu gihe ashize ingufu zose za leta mu minwe y'umushikiranganje wa mbere basanga ubwoko n'umugambwe azoba atoye umuti woroshe. Ntiyamenye ko avyayindi ngorane itoroshe. Leta y'imitwe ibiri ibwirizwa shingiro rya 2018 ritandukanya neza ububasha bw'umukuru w'igihugu be n'ubw'umushikiranganje wa mbere bose bajejwe ibintu bimwe. Muvyumvirize neza bose bajejwe ibintu bimwe. Jacques Ndirakobuca yisanze mu kamashuka atoroshe. Ku ruhande rumwe President Ndayishimiye yivanga mu bibazo byose by'igihugu ashaka gutanga intumbero n'ijambo ku kibazo cose. Abashikiranganje bisanga baguma bariko batwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bashikiranganje ntibacubahana gato y'umushikiranganje wa mbere ntibanamubaza ivyo bakora kubera basanzwe bivuganira umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande Jacques Ndirakobuca yasanze umushikiranganje wa mbere w'ukura Angelina Ndayishimiye uyo niwe yivuganira n'abashaka gufasha Burundi nabo bakarunda amahera iwe muri fondation Mugiraneza mbere hamwe Angelina akabari nawe afasha leta. Ikibazo cyose cy'amahera gisigaye gica kwa Angelina Ndayishimiye uwo nawe ntaco Ndakugarika yo kubahuka kumubaza ni kenshi niyo Ndakugarika funditse ijambo na President Ndayishimiye asanga mu gatondo vyahindutse kubera Angelina aba yavyanse mwijoro. None umushikiranganje wa mbere aca akora iki? Jacques Ndirakobuca ntakigendera abanyagihugu ko umukuru w'igihugu abamamwo. Umushikiranganje wa mbere ntakiganira atanga kuko umukuru w'igihugu aba ariko aravuga umwanya wose. Ndirakobuca ntagendera ibisata vya leta kuko Ndayishimiye niyo yama. Ikintu conyene Ndakugarika asigaranye no gutegura inama y'abashikiranganje kwakira intumwa zitandukanye be n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugurura no kugara inama zimwe zimwe z'amaseminaire no guserukira umukuru w'igihugu mu ngendo zo hanze abadashimye kujamo. Ubu ntara atandukanye n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza kibayo nk'ishurwe bamanika muri saro. Albert Shingiro warakobeje ngasubirire Jacques Ndirakobuca kuva babonye ko Jacques Ndirakobuca ataca kimaze abashikiranganje be bariko barasya batazambaye ngo bamusubirire. Umushikiranganje abifise mu mwete udasanzwe na Albert Shingiro asanzwe ajejwe imigendere y'u Burundi n'amakungu. Uyu mushikiranganje asanzwe tubaje Jacques Ndirakobuca na gatoya yarashiza n'akarwi k'abantu baguma mu gutwi kwa President Ndayishimiye bamwumvisha ko akeze ko agena umushikiranganje wa mbere w'umusivile. Ukwebuke yuko bwije bamubwira ko amakungu adashobora gushigikira leta irongowe na Ndakugarika bamwe rakoreje Jacques Ndirakobuca datahura ibibazo bihambaye vy'igihugu na cane ibibazo by'ubutunzi. Babwira Ndayishimiye ko akeneye umushikiranganje wa mbere amenyera ya makungu ashoboye kuvugana n'abagenzi b'u Burundi bakamwizera rero ngo nta wundi iteye Albert Shingiro. Mu nkuru za nyuma rero tuzana bagezaho ingene Albert Shingiro nawe afise abariko baramugwanya be n'uruhara afise mu matati y'u Burundi n'u Rwanda. President Ndayishimiye rero
kugeza ubu ntarerekana aho ahagaze neza ku kibazo c'umushikiranganji wa mbere. Ikiboneka co nuko Gervais Ndirakobuca yabujijwe kubandanya aboneka cane kumwe yahora akiri umushikiranganji w'intwaro ya hagati mu gihugu. Perezida Ndayishimiye aramubonamwo mukeba ashobora no kumubangamira. Perezida Ndayishimiye rero aratinya ubugenzi bwa General Ndirakobuca na General Prime Niyongabo, kuko muri Nyakanga 2023 Ndayishimiye yagerageje kubogoza General Prime Niyongabo mita kuwa amazi. Ndirakobuca yaranze gushira umukono ku itegeko rikura Niyongabo mugihe Ndayishimiye yari mu ngendo muri Cuba na Amerika. We yavuze ko iyo ngingo akeneye kuyivugana ko n'umukuru w'igihugu General Jules Ndihokubwayo yari yasigaranwe. Iyo ngingo niwe yaruhiye kurungikwa hanze aja guhagararira Burundi mu gihugu ca Uganda. Varisito Ndayishimiye arabizi ko hari ibihangange bitashigikiye ko azoronka ikiringo ca kabiri muri 2027. Ivyo bihangange byose kabicunze ku jisho, ariko yayihaye n'umwanya wo kubicanishamwo imbere yuko bimwe abibangamira. Ubwo Gervais Ndirakobuca azorangiza umwaka 2025 kiri umushikiranganji wa mbere, ubwo azorenza amezi 26 Bunyoni yamaze muri ico kibanza. Basokuru bati inkoni yakubise umukeba urayironza urugo hakiri kare. Uyu mwaka ngo yakubise Bunyoni ngerashobora no gutasiga ndakugarika. Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ngo burya umusoda w'u Burundi ntakingiwe. Muri Somalia twahora dusubiramwo kurasa uwapfuye kugira bikunde ko umuryango uronka incumbusho. Hari impamvu yabajijwe abasirikare b'u Burundi impamvu rero bambara casque mu birori ariko mu ntambara bagatega agatwe. Umwe mu ntwazagabo z'u Burundi akaba yaratanze umuco, ariko birababaje cane. Iyo ntwazagabo ikaba yaravuze igira iti izo casque mubona aho kuri iyo defile zikoreshwa mu birori nyene canke mu myimenyerezo ya gisirikare, ntabwo ari casque z'intambara nka zirya abaye mu Ventura wabambara. Mu bisanzwe Burundi ntibugura ibikoresho byo gukingira umusoda ku rugamba. Iyo tugiye muri Somalia abanyamerika baraduha casque z'intambara be na gilet pare-balles, ariko ntavyo dufise. Ikindi kibazo dufise nuko abasoda badakora imyimenyerezo y'ingwano bambaye casque na gilet pare-balles. Uca usanga umusoda w'u Burundi atigeze yigishwa neza akamaro k'ivyo bikoresho. Ngo ni kenshi no muri Somalia wasanga abasoda bacu bagiye bagwana batambaye casque na gilet pare-balles, babona umengo nuko bagora gusa. Iyo umusoda arashwa agapfa twaca natwe tumushirako inkoho aho urusoro rwaciye tugasubiramwo kumurasa. Ivyo twabikora kugira dusigure ko yarashwe n'umuroberi yari hafi yiwe, tukerekana ko urusoro rwashoboye gutobora casque canke gilet, ubundi ntivyari kumvikana. Urazi ko umuzungu adafina, baraza gusuzuma ingene umusoda yapfuye, basanze atari yambaye ibikoresho bikwiye ntibari kuduha incumbusho y'umuryango. Urumva twategerezwe kurasa ibiziga vy'abacu kugira ngo turonke incumbusho y'umuryango. Birababaje kubona ikiroberi nka M23 co twararitse abasirikare bacu kurusa igisoda c'u Burundi. Kuri yabivuze nivyo, abasoda bacu bagenda ku rugamba batambaye casque na gilet pare-balles, bagasanga barashwe mu mutwe, mu mutima canke mu nda. Yaba bambaye ibikoresho bikwiye rero hariho benshi bataba barapfuye. Niyo umusoda apfuye ngo ntawe ugaruka gusuzuma uburyo yapfuyemwo, birababaje cane. Iyo ni intahe rero y'umuhazangabo ikomeye cane ivuga ko abasirikare b'u Burundi baja ku ntambara batikingiye n'ibikoresho vyose. Reka tunyarukire muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ihuriro Alliance Fleuve du Congo AFC rifise umutwe mu Ventura ryashizeho guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru hamwe n'ivyegera vyiwe mu gace k'iyo ntara bagenzura. Itangazo rya Corneille Nangaa mukuru wa AFC rivuzaga ko Bahati Musanga Joseph ari we wagizwe guverineri w'intara. Ventura rikaba yashyizeho uyu mutegetsi inyuma y'indwi imwe ifashije gisagara ca Goma umugwa mukuru w'intara, mu gihe igice kinini cayo arico gice kinini ca territoire ya Walikale, ya Rubero na territoire ya Beno kigenzurwa n'uruhande rwa leta. Leta ya Kinshasa ntaco iratangaza kuri ibi vyakozwe na AFC M23 mu gihe iherutse gushiraho guverineri musha w'intara ya Kivu ya ruguru ni General Major Somo Kabule ubu ukorera mu mujyi wa Beni. Yavuze ko agomba gufata Goma ahari ibiro bikuru bya guverineri. Bahati Musaga numwe mu barwanya ba M23 akaba nufasha icengeza amatwara ryayo mu bice yafashe mu ntanguro z'uyu mwaka uheze. Rero ubwo M23 yatangazaga imyanya y'abategetsi bayo yagizwe umukuru w'ishami ry'imari n'umusaruro. Bahati Musangwa rero wabaye cyangwa ukiri umujyanama General Sultani Makenga umwaka uheze byavuzwe ko yapfuye, ubundi ko yakomerekejwe n'ibitero vya drone kicanga muri territoire ya Masisi, ariko nyuma yaje kugaragara mu mashusho ari muzima. Onerika avuga ko M23 ifashwa n'u Rwanda kandi yungukira mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu birombe byo mu duce igenzura cyane
cane kwa Rutayo mu birombe vya Rubaya biri mu vya mbere binini kw'isi bicukurwamwo coltan. M23 ikavuga ko ibice yifata itabigamije gucukura no gucuruza amabuye y'agaciro kandi ihakana gufashwa n'u Rwanda. Muri iyi ndwi rero perezida w'u Rwanda yabajijwe na CNN niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo zifasha M23 asubiza ko atavyo azi. Malawi rero nayo ikaba igiye kuvana ingabo zayo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo kuko yarungitse abasirikare babarirwa mu majana mu ngabo za SADC zagiye gufasha leta Repubulika Iharanira Rusange ya Congo bishigikiwe na ONU n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika havuye isanamu SADC. Insiguro rero y'isanamu Malawi yohereje batayo imwe y'abasirikare mu ngabo za SADC zagiye gufasha leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Congo bishigikiwe na ONU n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Hagati aho Perezida Lazarus Chakwera yategetse umugaba w'ingabo z'iki gihugu kwitegura kuvana ingabo zaco muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo nk'uko biri mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'iki gihugu. Ingabo za Malawi ziri muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo mu butumwa bwa SAMIDRC bw'umuryango w'iterambere y'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC. Iyo tangazo rikavuga ko iyi ngingo ya Chakwera igendanye no kubahiriza itangazo ry'agahenge ku mpande zirimo kurwana. Gusa iryo tangazo ryatanzwe n'uruhande rwa M23. Gucura rero ingabo za Malawi bizahinzira ibiganiro bitegekanijwe byo kugera ku mahoro arambye nk'uko iryo tangazo ribivuga. Perezida Chakwera yari ku gitutu cyo kuvana ingabo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo nyuma y'uko abasirikare babo bagera kuri 3 bishwe mu mirwano yabereye i Goma no mu nkengero zayo. Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania nivyo bihugu vyo muri SADC byohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo gufasha leta guhangana n'umutwe wa M23. N'umubare nyawo w'ingabo Malawi yohereje mu butumwa bwa SAMIDRC ntabwo buzwi neza. Mu ntangiriro z'uyu mwaka uheze umuvugizi wa leta ya Malawi yabwiye ibinyamakuru vyaho ko iki gihugu carungitse batayo imwe ya gisirikare muri ubwo butumwa bitewe n'imiterere y'igisirikare cya buri gihugu. Batayo imwe irashobora kubamwo abasirikare bari hagati y'amajana 3 kugera ku 1000. Imirwano yongeye kubura. Nyabibwe yafashwe nyuma y'umunsi umwe umutwe wa M23 utangaje agahenge. Imirwano yongeye no kubura kuri uyu wa gatatu muri Kivu y'ubumanuko muri teritwari ya Kalehe. Iro ntaramakuru leta bikavuga ko amasoko atandukanye yavyemeye ko ako gace ka Nyabibwe kari ku birometero 70 ku muhanda mukuru w'Ibukavu gana Igoma kafashwe na M23 muri iyo mirwano. Patrick Muyaya n'umuvugizi wa leta ya Congo umunsi rero yatangaje ko inyeshamba za M23 arizo zarenze ku gahenge zatangaje ubwazo zigatera ibirindiro by'ingabo za leta. Rwanda rwa M23 ntaco rurabivuga kuri ibi byavuzwe na Muyaya. Ku muhanda rero uhuza Goma na Bukavu ca hafi ca Kivu Nyabibwe iri ku ntera irenga gato birometero 200 mu buraro kuvuye kuri centre y'ingenzi ya Kavumu fise n'ikibuga c'indege nayo iri ku birometero birenga 40 uvuye i Bukavu. Akaba ari gutyo rero byo bavyifashe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Hari n'ayandi makuru rero tugira dushikirize nayo abariko aravugwa cane muri iki gitondo mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye byo mu gihugu c'u Burundi. Nabo rero bakaba bafise ivyo bariko baratangaza. Mu makuru magazine Jimbere bavuga ko muri hatowe ikiziga nyuma yo guhunga atinya gufatwa ari mu busambanyi. Nico kiziga catowe ahitwa Kireka ni muri zone na commune Gisuru y'intara ya Ruyigi yakwigendera umwigeme, ndetse ivyo bikaba byarabaye amakuru yamenyekanye ngaruko yoba yarahejeje gusambana. Bikaba bibabaje cane. Ikindi ngomeye nuko ngo abakobwa 24 bafunge mu ibere rikuru ry'abakenyezi Ngozi bariko bigishwa imyuga. Ni kuva rero mu mpera z'umwaka 2024 abakobwa bigishwa mu mwuga wo gutunganya no gusokoza imishatsi nkuko bimenyeshwa na Romain Ndagabwa umuyobozi w'ikigo c'iterambere ry'ingo n'imiryango DPDFS Ingozi. Mu bindi rero bigiye bitandukanye ariko haravugwa ikibazo gikomeye cane ko tuguma abenegihugu bamatonze ku biro vya Buramatari kugira batunganirize mu ntunganya nshasha y'intara ubwo umwenegihugu wo mu Mugamba azokorerwa no kuja kwitura Buramatari i Makamba. Ico ni ikibazo abakenguza amateka baje mu mushikiranganji w'intware hagati mu gihugu ku wa kane mu 2025 mu gihe ariko asigura integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa ryo ku wa 13 Munyonyo 2020 itunganya intwaro mu gihugu. Muri ico kibazo umushikiranganji Nita Marite yishura ko muri iyo ntunganya ibibazo byinshi by'abenegihugu bizotorerwa umuti gatorerwa n'inyishu mu nzego zo hasi. Kagira ati guhera kurongoye mutumba mu gihe hari ikibazo c'umwenegihugu kimunaniye dore inyishu ni bazoheza kagishekana kurongoye zone
nawe kimunaniye akaba ari wagishikiriza umukurira gutyo gutyo. Umushikiranganji akaba yizeza ko mu bashizwe ku ntonde z'abagize inama ya komine harabwa abafise ubumenyi bukwiye kugira ngo zotorwamwo kurongora bene igihugu bazobatunganiriza neza, n'uwirongoye zone ngo azoba afise abo bafashanya bakwiye ngo bazomufasha gukemura ibibazo vya bene igihugu. Niko rero umushikiranganji Martin Teretse yoba yarasiguye imbere y'aba kenguzamateka n'abashinga amateka. Turabakengurukiye cane ko mudahwema gukurikira ibi biganiro vy'imbonesha kure Hejuru TV, ntimucikwe n'ayandi makuru tuza kubagezaho. Umunsi wose turaza kubana mu ngingo zigiye zitandukanye, tuze kubanyuramwo vyinshi bigiye bitandukanye. Fyonda kuri subscribe niba ukoresha YouTube y'icongereza, niba ukoresha y'igifaransa urafyonda handitse sabone, iyo sabone canke subscribe vyose biri musi y'video amande y'ijambo Hejuru TV, unafyonde no ku gakengeri kugira ngo uje uronka amakuru n'ibiganiro ubonye notification kandi uyibone uri mu ba mbere. Masabire kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho muri amasaha ari imbere. Imana ibahezagire kandi mubandanye kungukira mu mirimo muriko murarangura.